Vyose vyatanguye ku mugoroba ku munsi wa gatanu aho abanyagihugu babona ibidasanzwe umusozi wanyereye ubasiga mu kangaratete mu kubatwara utwabo haba indimo canke ibitungwa amazu n'ibindi bitari bike. Imirimo yahagaze, ibintu vyononekaye, imirima yatwawe. Vyanatumye mbere hacyatunganywa bukeye bwaho inama yihuta ahafatiwe n'ingingo zimwe zimwe. Ico gituma twafashe ingingo yuko abo binigihugu bose bavaho bakimurirwa mu kibanza cahora ic'ishure ry'imyuga ya Gitaza. Abataye izabo bakabona ko bitagiye kuborohera kubaho kuko muri ico kigo atamazi meza kwiye hari kuko hari bombo rimwe gusa nayo nyene agahurirwa ko n'abari nyuma ico kigo eka nta n'ututu twasugumwe dukwiye tuhari bakagira amakenga ko bashobora no kwandura indwara kanavuga ko atavyo bafungura bafise kandi ko batabona uko bagiye kubandanya babaho kubw'inzara kuko imirima yabo ndetse niyari kwirera yatwawe basaba ko boronswa ikigo cagutse bose bashobora kubamwo ikigo kandi gitunganijwe neza kuko kubgabo ico kigo kidashobora kubakwira baravye uko kingana nuko nabo bangana. Atanaze Nkunzimana umuhinga mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe akaba n'umwigisha wa kaminuza agasigura ko ivyabaye kuri uwo mutumba bituruka ku kunyiganyiga kw'isi tutabona gutuma haguma hibonekeza imigaga na rirya iyo misozi isanze yanamye kubwiwe hari n'ibindi bice bibangamiwe naco gituma abahana imbibe naho hatwawe boguma bagavye. Aha rero bisigura ko uko kuntu hasanzwe hahanamye hari isi tuvuga isa nk'itakomeye imvura ikaba yari imaze iminsi yisubiriza igwa ushobora gusanga uburemere bw'isi munsi harageze igihe amazi agira icyo twokwita ahantu hatandukanya novuga isi yo hejuru n'isi isa nk'igumye yo munsi. Ico gihe rero habaye akantu kaka umugaga na mutoya kandi kwisi ahanani nuko mubona hejuru acasunika hepfo baca icyo twokwita masse isunika ariho ucubona hacaba ibihomoka nyawisubiriza. Tukabibutsa ko umwana umwe w'imyaka 5 ariwe yahasize ubuzima abantu 4 barakomereka abandi barenga 2400 barahunga imirima iri ku birometero kwadrato indwi n'amazu 10 y'ishirahamwe kirasa energy vyasambutse bikaba biri mu cegeranyo c'ivyononywe n'iryo tsidagurika ry'umusozi gushika ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu.